Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntitekane umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Hari amakuru ahambaye cane twabateguriye arabana n'agateka kazina muntu, aho mu Burundi kunyuruza abantu bakaburwa irengero bimaze kwimonogoza mu gihe byari bimaze iminsi itari mike bicecetse, ariko ubu ngubu iperereza ririko riranyuruza abantu bakaburwa irengero abandi bagatorwa ari ibiziga. Ariyo mpamvu abaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abanyagihugu muri rusange batabaza bakavuga ko ibi bintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye isoni cane kandi ari n'ibintu bibabaje cane. Ni byinshi twabateguriye tugiye kubashikiriza bijanye n'abariko baranyuruza abantu bakaburwa irengero abandi bagatorwa ari ibiziga ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nibyo tugira ngo tubashikirize muri ano makuru twabateguriye, wipfuza kuzajya baba mu wa mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico busabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Agahinda ku muryango w'umuhisi Dewelian Ndayisaba. Muri ino minsi ibyo kunyuruza abantu byarasubiriye kwimonogoza. Hari abo bishika bagasubira kuboneka ari bazima, hari abatorwa ibiziga, hari n'abatigera batorwa. Inyuma yo kunyuruzwa kwa 17 z'ukwezi kw'umunani 2023, Dewelian Ndayisaba yatowe ikiziga haciye indwi kwa 24 ukwezi k'umunani 2023. Naho yari yatwawe n'imodoka bivugwa ko yari iyo mwiperereza, umukenyezi wiwe Sylvia Irankunda niwe apfunzwe yagizwa urupfu rw'umugabo wiwe. Hagati aho utwana twabo turi mu bitaro. Ngayo amagorwa n'agahinda ku muryango w'umuhisi Dewelian Ndayisaba wagandaguwe n'iperereza, ariko ubu ngubu hakaba hapfunzwe umukenyezi wiwe, ariko biboneka ko ari byagirije baba ariko barashaka no kugira ngo bayobye amarari aribo baba bamugandaguye. Iperereza ririko riragandagura abanyagihugu batari bake muri ino minsi, aho byari bimaze igihe kitari gito byaratuje, ariko muri ino minsi biri kuboneka ko byongeye kwimonogoza ku rugero rwo hejuru cyane, aho abaharanira agateka kazina muntu basaba Perezida Evariste Ndayishimiye kuraba kuri kino kibazo kijanye n'abariko baranyuruzwa bakaburirwa irengero abandi bagatorwa ari ibiziga. Dewelian Ndayisaba yarindi Ndayisaba Dewelian yaba mu Kamenge, quartier Twinyoni, kw'ibarabara rya 11. Yari afise abana biwe 3 n'abandi 4 areze. Mu kazi ka minsi yose asanura imiduga, mekanisiye, agakorera kuri sitasiyo King Star mu Bwiza. Abiwe bavuga ko ataby'imigambwe Ndayisaba ajamwo, yari yubakanye na Sylvia Irankunda. Inyuruzwa ryiwe ryagenze gute? Ndayisaba yafashwe aho yakorera kuri sitasiyo King Star kw'igenekerezo rya 17 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023, nk'uko tubikura mu biwe. Abamufashe bari mu modoka Communite Double Cabine Toyota Hilux ifise ibiyo bitabona. Ababonye afatwa bavuze ko yajanywe n'imodoka y'iperereza. Muri iyo modoka abo babibonye bavuga ko bamenyemwo umukozi wiwe, umumekanisiye bita Merisi. Ikiziga kuri Avenue Direct. Kuva Ndayisaba afashwe ntawamenye iyo apfungiwe, ariko haciye indwi kwa 24 ukwezi k'umunani 2023, ikiziga ciwe catowe kw'ibarabara bita Avenue Direct mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Umugwi w'abatabazi muri Croix Rouge niwo watoye ico kiziga nyine, kandi ugitora camaze kononekara cane. Inyuma yaho hatorewe ikiziga umukenyezi wa Ndayisaba yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza. Sylvia Irankunda yamaze indwi mu gasho k'igipolisi, mu nyuma yungururizwa mu Mpimba. Umuryango ntutahura ibyo bintu, bavuga bati iperereza ryadutwaye uwacu tumutora ikiziga, none ubu naho ryaje kwagiriza umupfakazi ko ari we yipfakaje.
turababaye cyane kandi turababaye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ntagire ico akora kugira ngo ibi bintu bijanye no kunyuruza abantu bihagarare kuko bariko baratera abanyagihugu agahinda kandi birababaje cyane kubona ibintu biriko biragenda gutya. Mu mpera y'indwi iheze utwana tubiri duto twa Sylvia Irankunda n'umuhisi Ndayisaba twari mu bitaro turwajwe na nyina wabo. Ibyo byose bikongereza agahinda k'umuryango ugira uti turasabye bareke umubyeyi aburane yidegembya ashobora kuraba abana ntaho azahungira ubutungane asiga izo nzoye niyo icaha camwagira bazoheza bamupfunge. Turananijwe bikomeye n'aka karenganyo kariko karakorerwa umuryango wacu nyuma yaho iperereza ritugandaguriye uwacu rikongeraho no gupfunga umupfasoni wiwe kandi biboneka ko nyine arenganijwe ku rugero rwo hejuru. Ibyo kunyuruza abantu muri iyi minsi birateye ubwoba rwose. Abamenya uko iyicwa rya Ndayisaba ryagenze batwandikira muri ndondezi kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Ariko birababaje rwose kubona umuntu anyuruzwa agatorwa ari ikiziga bakaca bafata umukenyezi wiwe ngo niwe wagize uruhara mu igandagurwa ryiwe kandi ibyo birakoreshwa n'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi rimaze kwisasira abanyagihugu batari bake rigahita rivuga ko ari ababo babagandaguye mu gihe baboneka ko ari iperereza ryabajyanye. Ninde atwara iperereza mu ntara iwanyu? Mu ndwi iheze twarabahaye inkuru irimwo urutonde yabo twahora dufise ko barongoye iperereza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Intumbero yari iyo kumenya urutonde rw'ukuri. Birahambaye rwose kubamenya kubera ari bo bafata iya mbere mu mabi menshi akorerwa mu ntara na cyane mu bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero nyine nk'uko tumaze kubabwira nyine uburyo ki bariko baranyuruza abantu muri no minsi bagatorwa ari biziga abandi bakaburwa irengero nk'uko twari tubyifuza. Inkuru yatumye tumenya urutonde rw'ukuri rw'abo barongoye documentation mu ntara zose z'igihugu. Naba bakurikira: Bubanza ni Jemani Tangishaka, uwa kabiri ni Bujumbura Meri Elifaze Niyongabo, Bujumbura Rirare ni Salvatore Horihoze, Bururi ni Jove Butoyi, Cankuzo ni Venanti Miburu, Cibitoki Ahmed Nabiri Sindayigaye, Gitega Venante Ndayishimiye, Karusi Jove Cishahayo, Kayanza Leonard Ngendakumana, Kirundo Michel Ndikuriyo, Makamba Levi Tuyishemeze, Murambya Potential Bigira Uwuhiriwe, Muyinga Felix Habyarimana, Mwalo Ntuzwe n'Imana, Ngozi Godefroy Ntirampeba, Rumonge Regis Sibomana, Rutana Kamatari Ntidufise irindi zina ryiwe, Ruyigi Elezeri Manirambona. Bagabuye mu mirwi itatu. Umurwi wa mbere ugizwe n'ibicocoro birongoye iperereza mu ntara kuva ku butegetsi bwa Nkurunziza. Benshi bamaze kuvugwa mu mabi menshi arimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kuboreza igufa abapfunzwe canke kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo biconcoro bimaze guca mu ntara nyinshi. Abo ni nka Jove Cishahayo, Venante Miburo, Elifas Niyongabo, Salvatore Horihoze, Eliezer Manirambona, Jove Butoyi na Ahmed Nabiri Sindayigaya. Ikindi gicocoro ca kera ni Michel Ndikuriyo yatwaye Bubanza imyaka ishika mu 8. Umurwi wa kabiri ugizwe n'abagenwe ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Usanga bamaze imyaka 2 canke 3 mu mabanga. Bamwe muri abo baramaze kuvugwa mu mabi akomeye. Abo ni nka Felix Habyarimana na Ntunzwe n'Imana na Leonard Ngendakumana. Umurwi wa gatatu ugizwe n'abashasha bagenwe muri 2022 no muri 2023. Abo ni nka Regis Sibomana Kamatari, uyu asanzwe yarakoreye imyaka myinshi mu iperereza yo mu gisagara ca Bujumbura ariko atari we aritwara. Jemani Tangishaka, Potential Bigira Uwuhiriwe, Godefroy Ntirampeba, Levi Tuyishemeze na Venanti Ndayishimiye. Bamwe muri abo abanyagihugu barabashingira intahe ko ari intore. Akarorero twotanga ngaho ni Levi Tuyishemeze Imakamba na Godefroy Ntirampeba Ingozi.
hari n'abashasha batanguye kuvugwa mu mabi aho ni nka Je Ndagishaka i Bubanza. Tubibutse ko bano bose batwarwa na Koloneli Domitien Niyonkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati. Hari batatu tudafise amafoto yabo. Potential Bigiruwuhiriwe w'Imurambya, Michel Ndikuriyo mu Kirundo na Regis Sibomana mu Rumonge. Abaronka udufoto twabo bazotudusangiza n'uworonka irindi zina rya Kamatari aradusangiza. Ni byiza ko bamenya ko bacunzwe n'abanyagihugu nk'uko nabo bacunze abanyagihugu. Abo nibo bariko barakora amabara atandukanye aho bariko baranyuruza abantu bakaburwa irengero. Ibiriko biragaragaza ko nyine ibintu byaba bitifashe neza, kuko birababaje kubona umuntu akaburwa irengero cyangwa se agatorwa ari ikiziga, ariko ikibabaje ugasanga uwiwe niwe ugiye gupfungwa ku karenganyo gakomeye cyane. Hari umuntu yaraye anyurujwe kw'ibarabara rya Kanyoni Bujumbura. Ubutumwa twaraye duhawe n'uwabyiboneye buva ko uwafashwe yari avuye kwimosha muri Salon de Coiffure iri Heshima, afatirwa mu ibarabara rya kaburimbo benshi bita irya Kanyoni, ahatumbereye n'ibarabara rya kane mu Cibitoke. Wabibonye avuga ko hari nk'isaha 9 z'umurango. Uwafashwe yaboneka ko akiri muto, umusore canke umugabo amaze igihe gito yubatse urwiwe. Batubwiye ko yari yambaye ishati ishaka kwera y'amaboko maremare, yari yambaye ipantaro n'ibirato. Abamufashe baje n'imodoka vatiri Toyota Probox ifise ibara rya gris, ivamwo abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe ariko baboneka ko bafise inkoho za pistola bambariyeko. Baramucakira mu kanya isase baca bamwinjiza mu modoka ica itera eja mu Kamenge. Byose byoba byatwaye nk'iminota 2, ku buryo n'abari bahegereye batabonye ikibaye, batamenye iryo bara ryari rimaze gukorwa. Uyu yabyiboneye yavuze ko yashatse kuja kubaza muri Salon de Coiffure aca aratinya abonye abantu bateye amakenga bace baza n'ipikipiki. Agira ati natinye kuja kubaza muri Salon ko boba bamuzi, kuko hace haza imoto zibiri ziriko abantu tutamenyereye, bamera nk'abariko barondera ico bataye, bisigura ko bari baje baraba ko atababa babonye ibimaze kuba. Nabo bahamaze umwanya muto cyane baciye bagenda baduga Kamenge. Baba bazi uwo muntu canke se abari baraye bamubuze bakandikira Ndondeza akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Ibi ni